Ubwa mbere kwari kugira ngo tubanze dukeze igihugu c'u Burundi kuko nyene icubahiro atoba bari igihugu c'u Burundi cizewe, tumukeze kuri iryo teka bamutoye kugira ngo afashe uzorongora uwu mwaka umuryango w'ubumwe bw'ibihugu vya Afrika. Tuwe mu mugambwe w'abadasigana ubwa mbere iyo umukuru w'igihugu atowe ngo aserukire igihugu, aserukira akarere kuko ugerageje kuraba azoserukira ibihugu vya Afrika yo hagati, nukuvuga ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu abagenzi be bo mw'ivyo bihugu baba bamwizeye bakavuga bati ni vy'ukuri ijambo uzoshikiriza uzoba ijisho ry'igihugu, kakaba rero n'akaryo keza kuko igihugu c'u Burundi kiba gishinze icumu mu mashinga, ijwi ryiwe rikamenyekana bakavuga bati arafise ivyo yoterera. N'amabanga rero adasanzwe kuko n'amabanga iyo uronse amabanga nk'ayo ukayafatanya n'ay'igihugu ukayafatanya n'iyo kurongora ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, urumva ko ari amabanga aba adasanzwe bisaba ko tubandanya tumusabira kugira ngo Imana imuhe izindi nguvu n'ubundi bushobozi bwo kurangura ayo mabanga. Twebwe rero ku gihugu c'u Burundi ubwa mbere vyerekana yuko igihugu c'u Burundi ari igihugu kiriko kirizerwa mu bihugu vya Afrika, babona ubwa mbere ko igihugu c'u Burundi hariho amahoro n'umutekano, ko mu gihugu c'u Burundi hari ivyo twoterera tukumviriza abarundi. Ariko kandi nyeri icubahiro ntiyizewe mw'ivyo vyonyene, narumvise yuko n'ugwaruka rwo muri Afrika muri Afrika yose bamwizeye nk'imboneza vy'ukuri ikunda ugwaruka, naco nyene n'ikintu gihambaye yuko babonye yuko ibikorwa ariko arakora imigambi yashiriyeho ugwaruka, ibanki y'ugwaruka, imigambi ya paeje ari ibintu vy'inkoramutima ko kiriho mu Burundi abandi bo birabirako n'ibindi bihugu vyodufasha. Twebwe rero nk'abarundi ntitwoja mu munezero gusa kugira ngo dutambe dutarike, ariko ahubwo twafatira nk'umushinge wo kugira ntidusubire inyuma, igihugu cacu kigume kironka iteka n'itekane mu makungu. Ejo abarundi tuhafatira aho ko twizewe natwe twizerane, ugwaruka rukore rwumve ko nabo mu yandi makungu bizeye umukuru w'igihugu ahubwo bamwizere, inguvu tuzishire hamwe kugira ngo igihugu cacu kive mu ngorane z'ubukene, kive mu ngorane z'ubushomeri, ariko kandi abarundi baboneka ari abantu bafatanye mu nda. Ntushobora kuja guhanura ibindi bihugu, ntushobora kuba imboneza mu zindi bihugu mu gihe nawe wawe hatameze neza. Nico gituma aya mahoro n'umutekano no musi dufise iri terambere ry'ugwaruka turiko turahimiriza mu bikorwa rusangi, mu makoperative, ari ibikorwa duteza kuguma dukora. Ejo ntihagire ikiducamwo ngo hanyuma ngo babone hariho akajagari, hariho ingorane baca bavuga bati bwa bundi twatoye abantu nabo nyene atako bari. Nizera rero ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu tumwizeye, turavye ukuntu amaze imisi ahagararira umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu bikorwa urimwo, mu matata arimwo, agashobora guhuza abayafise, ntikizobuza ko no muri Afrika ijwi ryiwe rizogira mbere bibe nk'uko twabibonye tuvyifuza, bibe uwundi mwaka twumve igihugu c'u Burundi kirongora umuryango wa Afrika w'ibihugu vya Afrika, kandi ntacobuza ijwi, ubushobozi, ukutahura, ukurongora abandi. Igihugu rero c'u Burundi caciye mu ngorane, turafise ivyo twoshobora kwirata, no kuvuga ngo twaragize ingorane turabivamo. None rero turashobora no gufasha ibindi bihugu bigize ingorane, tukavuga duti namwe ntimugire ubwoba ko mwagize ingorane, twobereka ukuntu namwe mwobivamo. Murumva ko dufise ikintu twodandaza, ko twagize ibibazo ariko igihugu kigahaguruka nk'abarundi dufatanya mu nda, hanyuma abantu bakava mu bibazo. Buryo umuntu usoza kwirata ngo nta musi n'umwe ndagira ingorane, ahubwo wo kwishima no wovuga ati igihe cyose nari nagize ingorane ndafise ukuntu naronse inyishu, kuko nta muntu yoba havuga ngo nta ngorane yogira, ntivyoshoboka, ubu ari paradizo. Ariko ico rero Uburundi burakwiye kukidandaza kw'isi yose mu makungu. Ivyo rero nta kindi duhamerera abarundi, nukubumbatira ayo mahoro n'umutekano, no guteza imbere igihugu kugira ngo iyo shusho y'igihugu c'u Burundi risubire inyuma.